Musiri Champion TV. You are my champion. Hello bakunzi ba Musiri Champion TV, ndabaramutse cyane nibaza ko mumeze neza. Hama jewe n'amahoro meze neza. Hama ko mubizi iyi ni TV, twarabwe hari TV ya ijwi ry'Abagendana ubumuga. Rero nkuko bimeze uyu munsi twashitse kuri tere aho bariko barakina sitting volleyball. Rero ushobora kwibaza ati mbega abantu bamugaye bakina gute? Birashoboka ko bafata umupira bagakina? Tuje kubereka nyene ko bishoboka. Turashitse kuri tere mu kugira ngo tubereke ukungene bakina uburyo bakoresha, kandi n'abantu bameze neza cyane, n'abantu bashoboye nubwo ko bafise impano, bafise ubuhinga, bashobora gukina, bahora banasohoka bagaserukira n'ibihugu hanze. Rero reka tubashikire gato nkugira tubayagishe, tubabaze ukungene bigenda n'ukungene borganiza inkino zabo, ukungene bashobora gukinira ku manimero yose, ukungene batsindira umupira kugira ngo ibintu nyene bikagenda neza. Rero mugumane natwe kuri micro nabagwe kajaline, kuri kamera kabari Sami. Komezanye mubana natwe kugira ngo tubahereze ibintu bigeshe cyane mugira tuyage. Imbere Imana mugaha nini ni ndi secrétaire exécutif wa fédération y'amashyirahamwe abera ubumuga mu Burundi, fédération des associations des personnes handicapées du Burundi. Hama en même temps je suis le président d'une association qui a fait naître le club yitwa Abagendana n'abajeunes de la mairie. Hari izindi club qu'on a fait naître Gihanga, Ibubanza ni Buganda. Abareo bana jeunes qui veulent s'épanouir dans le sport, par le parasport et autres activités donc édifiantes. Nous avons par exemple Aroni Ngoma, baravuze Ngoma mubona, sont des jeunes, nous voulons être intégrés dushaka kwinjira mu by'ubuzima byose. Ni kuvuga ingoma, ibintu by'imyidagaduro byose, kuvuza umuziki, arabavuza umuziki, bashaka kwina football ya des amputés. Mugabo pour l'instant urukino rukomeye ni sitting volleyball parce qu'il rassemble abantu benshi. Mbega ko tubona hari abantu benshi bariko barakina, mwahuye nka club canke mwahuye n'imigwi iriko irakinana? Iyi ni club ya Abepira hanini twaka y'abakinyi n'abajeunes, kuko twe twarondeye abajeunes parce que ce sont bariko baraje imbere. Umujene mu bisanzwe na sport ça va de pair, nta difference hari. Nishobora kwimvira un jeune utegetse wimvira ko hazoba hari kwashobora kugira sport, kwashobora kugira imyidagaduro yose. Rero c'est un club yitwa club Abepira yavyawe n'ishyirahamwe IPH ariyo nyine. Mugabo rero hariho n'abandi bakinyi bace baza gukina kubera badashobora gukwira mu bindi bibuga. En même temps ini stade ya Paralympique wari umugambi w'ishyirahamwe IPH hama ushigwa mu ngiro na komite Paralympique. Check to me stade niho twari dusanzwe duhurira twebwe.
yego reka nk'umuntu uyobora abandi abantu umuntu ariko akurikirana bashobora kwibaza canke umuntu nyene abona abantu babungana ashobora kwibaza ati mbega umuntu agendana ubumuga ashobora gukina umupira gute abigenza gute bigenda gute mu kugira ngo bakine umupira mu bisanzwe uko umuntu aremwe wese mu by'ubuzima nibyo vyerekana umuntu akwije byangombwa byo kuba umuntu kubwizwa kugira sport kugira karasisi rero inkino z'abagendana ubumuga ntibitangaje nta muntu n'umwe agendana ubumuga adafise urukino rw'iyo rujyanye nta n'umwe uwo vyanse hariho chaise roulante urashobora gukina kuri chaise roulante akaba basket hariho ibintu byita para badminton biriho hariho powerlifting bajya bati deplace mugaba bakomeye amaboko powerlifting ni kuvuga haltérophilie para haltérophilie ni kuvuga byose c'est barashira ko para kubera c'est comme si c'est l'haltérophilie muga pour les personnes handicapées c'est adapté aux personnes handicapées inkino zose ziri ku isi zirafise adaptation y'indi nkino ihuriranye nta rukino na rumwe dukina udawe n'izindi nkino z'abandi ba valide les moins valides niko batwita canke les personnes handicapées canke les personnes vivant avec handicap dufise inkino nk'iz'abandi bose alors pourquoi turakwirizwa kubaho nk'abandi nibyo bita participation sociale convention des nations unies irabiduhamagarira ivuga iti il faut ko abamugaye babaho nk'abandi bantu bose tubeho mu buzima bw'abandi bose abatagendana ubumuga barakina football alors football y'abagendana ubumuga abatagendana ubumuga barakina volleyball alors volleyball y'abagendana ubumuga ihangiro nico gikomeye ihangiro nuko umuntu agira amagara meza c'est différent pour la santé c'est différent pour la société pour umubano c'est la visibilité même abantu baturaba bose barabona ko tutakira ibimuga en fait à l'époque on disait c'est ibimuga ubone plus ibimuga on est des personnes handicapées ce sont des personnes qui ont un handicap mais qui vivent dans la société qui contribuent comme tout le monde bararaba capacité yabo bari umwe wese arafise nka kujya ko mu kibuga cya football hariho abantu baraba cyo ati nakakwiye defense undi akeneye kuba umwataka gutyo cyangwa milieu twebwe rero turafise bidakunda kukina sitting volleyball hariho tennis paratennis bidakunda kukina wicaye hariho ikinga inkino zikinirwa ku kinga ni paratennis ni para badminton ni volleyball ni basket sur chaise roulante et autre chose ivyo donc turaba ubushobozi bwawe gikuru nabivuze ni hangira abantu bose babeho nk'abandi tubeho tugira sport umubiri wacu uheme nk'indi mibiri yose ego nuko ndabivuze atari je nserukira comité paralympique mugabo ntacyo bitwaye nk'ubu turamadora tuzana médaille d'or turamaze kuzana ama médaille d'or turaja muri ibintu bikomeye ni athlétisme turafise abakobwa biruka babiri utabona batabona babiri n'umuhunga umwampite ubu niwe yaje ari mu kibanza cya kure yabaye wa gatatu niveau mondial je crois cyangwa wa gatatu sinibuka je peux vérifier mugabo à l'époque yazanye ballon yarazanye médaille d'or à l'époque il y a 3 ans ou 4 ans yarazanye médaille d'or no kuvuga ko n'inkino ziriko zirazana imidari mu gihe tuzi ko mu Burundi na comité olympique tari kirazana imidari ubu turiko bariko baraja mu championnat y'isi yose igihe tuzi ko muri comité olympique turazi ba Francine c'est bon hariho n'undi aheruka kugira sinzi ko hari yari umurundi yirutse abo wa mbere mugana twebwe biriko biraza ko turi mu batezi ibendera ry'ingurira duga mu kintu mu bindi bihugu jewe nitwa Manirakiza David aba nkina muri equipe AVP umukinyi na umukino sitting volleyball amaboko abamba mukinama nkunda guhura uko iyo uri kuri deplace birashika ugasanga nk'uteye umupira ugasanga wiri kuboko me utagira ibintu ufata ku maboko no nka ku mavi urababara iyo uri kuri deplace no gutera umupira ntibikorohera.
musi Champion TV twabwiye ko tuje kubereka abantu bakina umupira, abantu bagendana ubumuga bashoboye gukina, bafise impano nyinshi zo gukina. Rero nebaza ko muri ko murabikirikirana mwabibonye kungene bakina, kungene bimeze neza. Hanyuma nagira ndagusaba utaraga subscribe kugira ngo uyigire, kugira ngo tubandanye tubaha ibintu bimeze neza, ibintu bisa neza cyane, kugira ngo tubandanye tubaryohera. Hama ntimwibagire kudushikira, mudushikire muri ubwo buryo nyene, kuko nta bundi buhinga twasabye ko dushikira. Ariko n'abantu bacu bagendana ubumuga mu bashigikire. Bavuze yuko bavuze byinshi, basaba byinshi, bavuze yuko bashaka yuko babagurira ibintu sinzi kumwe no byita byo gushira ku mavi no ku maboko bariko barakina, nibindi bambara kugisumugira, kubera nako bakina bicaye mugira ngo ntibababare. Nk'abantu dukundana, nk'abantu bafite umutima ukundana, mubafashe ugwaruka abantu mukurikira musi Champion TV. Nta kindi tubasabye atari gushigikira abantu bacu, nabo bakeneye kugorora umubiri, bakeneye kwinonora kugira ngo ibihimba bikomeye bandanye bimererwa neza. Tubashimire cyane, murakoze, bandanye mubana nacu. Nyuma ya kamera nababwiye ko ari Sami. Cha Musi Champion TV, you are my champion.